twebwe rero umushikiranganji dufatanyije n'iryo shirahamwe iyo tubaguhera kuri bitanu n'ibiro bitanu by'amavuta akenewe n'amagi akenewe na ya parete yo gutwarako amagi hanyuma n'amahera yo kugura amakara ndetse hamwe n'imitahe 42 by'amahera y'amarundi n'amagi 10 n'ifarini ibiro bitanu Imana imbere hanyuma imigisha y'Imana ikomoke n'igihombo uwa kabiri ni paterne nawe nyina adandaza ibitungura nk'ivyo Fabrice nawe nyene arose kuvuga imitahe ibihumbi 42 y'amahera y'amarundi n'uwa gatatu yitwa Nahimana Yahaye kurikirana nawe nyene agomba gutangaza ibitumbu nawe nyene ari umutahe nk'abandi babiri barose hari 2017 janvier 25 niho baduha umutahe bamaze kuduha umutahe je bampaye ikazi ya zibiri primus aho muri izo kazi ya zibiri sinashitse muri hano ndazirya ngo ndazigurisha narazishitse mugira ndazidandaza ndazidetaya maze kuzidetaya candagurisha ni nabirya bikarato byazo kugira ngo ntangure kugira umutahe wo kudandaza mu botike kubera inzoga ntizari kunyorohera kudandaza ndi umunyeshuri ama ntangura kudandaza ifanta hamwe n'ibitumbura ndaduga buke buke gushika naho nza ndazana utuntu duke two muri botike kubera muhira hari hasanzwe inzu ya botike nyene na mupanga yitwa dufise bisho gihe ndayikoreramwo ndaduga ubu rero aho nshitse bivanye n'inyigisho banyigishije zaramfashije gose ngerageje kuraba mu botike ndafise umutahe nk'uwa 650 naraguze ni parasera narayiguze n'urupapuro naruzanye bari bampaye umutahe wa 56,000 naraguze n'ikinga ryo kurangurako kugira ngo binyorohere kurangura yego hamwe n'ivyo byose ndabishimira abatwigishije jewe barampaye umutahe barampaye ivyo ndandaza barabanje baratwigisha ukungene twifata umuntu iyo ariko aradandaza araronka uruhombo bampaye nadandaje ibitombora bampaye ifarine n'ibikora byose byavara amafaranga 38,800 n'amajana ca ndatangura gukora ndondera marché nahereye ku kiro kimwe cyo gukora nije navyikorera ca ndondera isoko ndagenda duga ibiro 2-3 nagiye kugira nkiri muri vacances nakora ibiro 8 ku munsi bivanye n'ukugene abakiriya bagiye baragwira ndafise inyungu y'ibihumbi 250,000 na wa mutahe wa 38,000 byose tubikesha ku nyigisho twahawe ko yaba tutabandanya za nyigisho dukurikiza n'ivyo baduhanuye twosanga twabihagaritse byiza rero ni gukurikiza inyigisho baba bariko baraduha abarizi bacu bikorwa turayiteka umushikiranganji kubera ko muribuka yuko twahinduye inyigisho tukaja mu ishure shingiro aho tuvuga tuti mu gushiramwo mu vyigwa
byo kwiteza imbere biciye mu migambi mito mito. Rero hariho kwaruka mu 2017 twagize amahirwe n'ishirahamwe startup birabigisha ibyerekeye ubudandaji, hama bakababarira bati none muraka umwanya mwize nta kagambi mufise nta mugambi mufise, baca bo nyene baradutorera umugambi ashobora muto muto. Hama ico twashimye nuko batahombye, n'abahombye baragerageje kuvyuka. Rero tukaba twashimye intambwe bagezeko yerekana yuko abantu benshi babwiye ati mudandaze, bashaka kugira ngo umutahe amubwira ati umutahe ungana gute, miliyoni 5, ariko urwaruka mabonye yuko umutahe wa 42 bageze aha ashimishije. Nibaza rero yuko ari cigwa kuri batoyi babo no kuri bakuru babo, yuko gikuru no kumva yuko ushaka gukora umwuga ufise ico ushaka gushikako, kandi rero ico ushaka gushika ugakorana n'ubwira ugaheza ugatahe gatoyi ugashobora gutera imbere. Amace tuboneraho rero kubabwira yuko abadandaza ibitumbura vyoba vyiza bagiye hamwe, ico na leta ivuga ati ja mu makoperative n'abo baba batatu botangura kudandaza kugira ngo afatiriwe ntaca ahagarara n'ubundi abandanye, hanyuma ivyo bizaba kiyobora gusumba